Duhejeje gukoresha inama abayobozi bose b'amashure ari muri komine Ntahangwa nk'uko mwabibonye amashure ya leta n'abayobozi 129 amashure yigenga na 212 mbere na mbere twabagirishije inama dufise intumbero zitatu nyamukuru. Intumbero ya mbere ni kubabwira yuko ubu komine igiye kugira uruhara rudasanzwe mu ndero, kuko ubu igisata gitwara indero ubu gitwarirwa mu komine. Amica kabiri ubutumwa twatanze nuko aha muri komine ya Ntahangwa hariho amashure yagize ibibazo kubera imvura, aragira ibibazo, arabomoka, ayandi amabati araguruka. Mugabo ca dusanga mu nteguro y'amafaranga yarategekanijwe, tuca tuba nk'abateba gatoya turindiriye yuko inama manuzi jambo ya komine isubiramo amafaranga komine izokoresha. Ivyo rero yarabikoze, naco gituma tubabwiye yuko guhera uno munsi ayo mashure yose yagize ibibazo agiye gusanurwa, abana b'u Burundi bige. Hama ica gatatu nuko twabamenyesheje yuko komine yatanguye imigambi yo guteza imbere indero. Tuzoterera ibitabo kuko ariyo amafaranga ashika ku miliyoni 100 twashizeho kugira ngo agure ibitabo by'abanyeshuri. Hama ariyo amafaranga ashika ku miliyardi 2.5 n'amamanuza jambo ya komine yemeje kugira ngo tuze twubake amashuri. Ayo mashuri rero tuzoyubaka mu myaka 3. Umwaka wa mbere tuzokubaka ico no kwita redo chaussée n'ibiro vy'abigisha. Umwaka wa kabiri tugereka ko nivo ya kabiri bahugira gatatu cyo tushira ko nivo ya gatatu. Ivyo rero twarabishize muri programme ya komine. Ayo mashure rero muri Ntango tuzokuyubaka mu burere butatu. Murazi ko komine Ntahangwa igizwe n'uburere butatu. Hariho komine yahoze ari Mutimbuzi, ayo mashure tuzoyubaka mu Gatumba. Hama yahoze ari Ntahangwa azokubaka mu Kinama. Hama ajya amazone 2 nayo Nyambuye na Benga, twabonye ko amashuri tuzoyubaka muri zone Benga. Ivyo rero ivyigwa vyatanguye, twifuza yuko mu kwezi kw'icenda amashuri atanguye abana bazoza basanga ayo mashuri yarubatse maze kubakwa. Ivyo rero bizofasha vyinshi nk'abanyagatuma bigira mu mahema zabaronsa koyoko yuko abana bashobora kuronka aho bigira. Hama ikindi naco twabwiye yuko tuzobandanya twubaka mu mwaka uza mu yindi budget ya 26-27 tuzoshiraho yindi programme yo kubaka ayandi mashuri, mbere twongereze n'uburyo bwo kugura ibitabo. Ikibazo c'intebe twabwiye ko ari umugambi wa leta yashizeho kugura intebe, kandi mwese mwaravyumvise yuko leta izoshiraho miliyardi 18 kugira ngo ikibazo c'intebe mu mashuri kize kirangire burundu. Ubu batwemereye miliyoni 100 mu minsi ya vuba yaduha kugira ngo dutangure gukoresha intebe no mwaka nyene. Tubikurikiranye rero twasanze nivyo hari ibibazo vyinshi byashikirijwe bicanye n'indero, twavyakiriye. Tukaba rero twiyemeje yuko tugiye gushiraho umugwi ugizwe n'abayobozi bazokwicara bagiye batwandikire nk'igitabo bavuge ingorane ziri mu gisata c'indero muri komine ya Ntahangwa. Ico gitabo rero kizoca kiba igitabo ngenderwako. Twese tuzocisunga
turiko turanagura akanovera k'amashuri. Hama mwabonye abo twagabishije na cane cane amashuri yigenga. Ico twafatiye ko si kindi, murabona muri iki kibazo giherutse ca leta, komine Ntahangwa ishure ryabaye irya mbere ryavuye muri komine ya Ntahangwa. Amashuri 4 ya nyuma yavuye muri komine Ntahangwa, kandi ayo mashuri yose n'amashuri y'abigenga. Twabagabishije rero bagende basubiremo indero, basubiremo abigisha, eka n'inyubako bazisubiremo. Ikindi twashimangiye, harakunda kwibonekeza umwanya w'ishuri ugasanga abana bakuma bayerera bambaye uniforme, bayerera mu makartie. Twavuze ko tugiye gukorana n'igipolisi, aba bana tuzobegeranya, iryo shure rireka abana baguma bayerera, bikaguma vyibonekeza cyane, iryo shure rizofatirwa ibihano. Radio Television RTBB Nijwi Giza Urundi Giza.